Bakunzi b'urubuga rwa Bwa Yesu TV ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mwanya ngomba twigire hamwe iri jambo ry'Imana rivuga ku muhamagaro. Ariko imbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana reka tubanze dusenga Imana. Duce bugufi dusenge. Mwami Imana yacu turagushimiye ko uri Imana nziza, Imana igira neza, Imana yuzuye icubahiro, Imana isakaye ubwiza n'inganji. Imbere y'inyonga zawe ndasengera ijambo ryawe urihezagire Mana kugira ngo abazoryumva bose bazafashwe kandi bazagira umugisha. Ndagomba kugira ngo benshi bazotahure icyo ijambo ryawe rivuga. Urakoze n'ububasha tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakunzi b'urubuga rwa Bwa Yesu TV ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mwanya ngomba tuganirire hamwe iri jambo ry'Imana rivuga ku muhamagaro. Twamaze gusenga ariko ngomba tugire ku ijambo. Umuhamagaro ni iki? Ni igiki cyo kumenyesha ko wahamagawe? Reka dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 12 turahera ku murongo wa mbere. Turasoma imirongo mikeya. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagire umugisha ku bwawe. Imana ishimwe. Ni iri jambo ngomba duhagarare ko twifatikize mu kwiga ijambo ry'Imana rivuga ku muhamagaro. Umuhamagaro wa mbere ni uwo kumva ijambo ry'Imana hanyuma ukizera, ukihana, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Mu yandi majambo umuhamagaro ni ukwakira agakiza. Aha rero nta muntu ashobora guhamagarwa gukorera Imana atararonka agakiza. Nta muntu ashobora guhamagarirwa gukorera Imana atararonka agakiza, kuko agakiza niko kadutera kumva gukorera Imana. Iyo umaze kumva iyo umaze kuronka agakiza, Imana ishobora kugukoresha, kuko Imana ihamagara uko ishaka, igakoresha umuntu uko ishaka. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumva kuronka agakiza, Imana ishobora kugukoresha, kandi Imana ihamagara uko ishaka. Hari abakozi b'Imana benshi batandukanye Imana yagenda ihamagara kandi ikabakoresha ibikorwa bitangaje kandi bitandukanye. Hariho abo Imana ishobora guhamagara kugira ngo ibakoreshe mu kuvuga ubutumwa, abandi Imana ikabahamagarira gusenga, abandi Imana ikabahamagarira kuririmba, abandi Imana ikabahamagarira gusengera abarwaye no kwikorera imitwaro y'abandi. Rero umuhamagaro w'Imana uratandukanye, ariko umuhamagaro wa mbere ni kwakira agakiza. Kwakira agakiza niwo muhamagaro wa mbere. Rero iyo umuntu aguhamagaye aba afise icyo agomba
kukwereka cyangwa icyo agomba kukubwira. aba afise icyo atumbereye kuri wowe cyangwa ku buzima bwawe. hari aho aguhamagarira kugira ngo muganire, cyangwa aguhamagara kugira ngo agutume. cyangwa araguhamagarira icyo agusaba, cyangwa akaguhamagarira kugira ngo ugire icyo umusobanurira. mu guhamagarwa ni uguhamagarwa hanyuma ugatumwa gukora ikintu kanaka. umuhamagaro ni uguhamagarwa hanyuma ugatumwa gukora ikintu kanaka. reka duhagarare kuri iki gice cyo muri Bibiliya. igitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 19 umurongo wa 15. reka dusome twumvirize icyo hatubwira. twamaze kumva hariya mu itanguriro ukuntu Imana yahamagaye Aburamu ikamukura mu muryango wa se, ikamukura iwabo, hanyuma iraheza imwereka yaja. reka dusome muri iki gice 19 cyo mu gitabo cya mbere cy'Abami, duhereye ku murongo wa 15, twumvirize icyo hatubwira. uhoraho aramubarira ati, subirayo ujane inzira wazananye, uje mu bugaragwa bw'i Damasiko, niwashikayo uze urobanuze Hazayeli amavuta azabe umwami w'i Siriya, na Yehu mwene Nimushi nawe uze umurobanuze amavuta azabe umwami w'Abisirayeli, kandi Elisa mwene Shafati w'i Abeli-Mehola uze umurobanuze amavuta azabe umuvugishwa mu gishingo cyawe, maze uzokira inkota ya Hazayeli. Yehu azomwica, uzokira inkota ya Yehu Elisa azomwica. reka tugeze ngaha gatoya. twariko turumva kuri iri jambo ry'umuhamagaro. twumvise ukuntu Imana yatumye Eliya kuza kurobanuza amavuta umwami hamwe n'abavugishwa n'Imana. rero turumvise ko Imana yamutumye kuza kurobanuza amavuta. bene data muriko muranyumviriza, iki ni igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana. rero twariko turumva kuri iri jambo ry'umuhamagaro. umuhamagaro Imana ihamagarira abantu ni umuhamagaro udasanzwe. twumvise ingene Imana cyane cyane yarobanuye uwavugishwa n'Imana, imuhamagarira gukora iki gikorwa cyo kuvugishwa. muri iki gihe cya mbere cy'Abami mu gice cya 19 twabyumvise ku murongo wa 15. umuhamagaro ni ibikorwa Imana ishaka kugukoresha. bishobora kuba bitandukanye n'ibyo wifuza gukora, cyangwa bishobora kuba bitandukanye n'ibyo abandi bifuza gukora. bishobora kuba bitandukanye nkeramwo inyungu. rero umuhamagaro uva ku Mana
uratandukanye n'ibyo abantu biyumvira. Hari aho abantu biyumvira ati umuhamagaro wanje numva nokora iki, ariko iyo uvuze ngo nahamagawe n'Imana, ni ukuvuga ngo icyo Imana igutegeka gukora nicyo ukora, aho Imana igutegeka kuja niho uja, kuko uwo ni wo muhamagaro w'Imana ushitse. Ntiwirongora, ntuba ucitegeka, kandi ntuba ugitegeka ibyiyumviro byawe. Imana niyo igutegeka ibyo ukwiye gukora, cyangwa ntutegeka abakurongoye mugiye gukorana ibikorwa, cyangwa aho Imana yaguhamagariye ngo jewe nshoboye gukora ibi. Oya, Imana ibigutumye niyo ishobora kugukoresha. Biratandukanye cyane n'ibyo wiyumvira ko wewe iyo uri kurakorera mu muhamagaro wawe ko woshobora guhomba. Abantu benshi biyumvira bati dukoreye mu muhamagaro w'Imana turashobora guhomba, ariko abakorera mu muhamagaro ntacyo bahomba, ahubwo Imana irabahezagira, Imana ikomeza kubahezagira. Ariko kwita mu muhamagaro si cyoroshe. Ni ukuvuga ngo ni ukuba mu bugombe bw'Imana. Kuba mu bugombe bw'Imana ni ukwitanga, ugahumiriza. Kumwe Aburahamu yatanga umwana wiwe Isaka, aremera aravuga ati ko ari ubugombe bw'Imana, ko Imana impamagariye gutanga umwana wanje Isaka, reka ndamutange. Arahumiriza, yemera ugomba kumukerera, ariko Imana ikirigaragaza iravuga iti sigaho, nabonye kunyumvira. Ikimurangira ahari kimazi. Rero kwitaba umuhamagaro w'Imana n'ubuntu bw'Imana bugukoresha cyangwa bugushoboza kwihanganira ibyo ushobora guhura nabyo cyangwa ibyo wocamwo byose mu muhamagaro wawe. Iyo ukorera mu muhamagaro wawe bituma uronka ibigeragezo, cyangwa ugahura n'ibigeragezo, cyangwa hari aho hagira ibyo ukenera ntubironke byo muri ubu buzima. Ntibisobanurwa ko atangorane uzohura nazo, ariko Imana izogendana nawe, Imana izokugwanirira. Ni ukuvuga ngo mu muhamagaro harimo ibibazo, hari aho uhura n'ibibazo, kuko hariho abitaba umuhamagaro akavuga ngo jewe nditabye umuhamagaro, ndemeye gukorera Imana, ariko yahura n'ibibazo akava muri wa muhamagaro. Guma mu muhamagaro, aho nyene niho hari inzira. Ni ukuvuga ngo kuba mu muhamagaro si ugupfa kugenda nyene, ariko inzira iri aho nyene. Imana idufashe. Umuhamagaro ni igihe uba wumva ko hari ibintu ushobora gukora, hari n'ibindi n'abantu bakwifuza ko, hari n'ibindi abantu bakwifuza ko. Ibyo wewe ukora, hari ibyo Satani yifuza ko ukora, mugabo atari wo muhamagaro
satani akagomba kukuzimiriza umuhamagaro. Komeza ukore ibyo Imana iguhamagarira gukora kugira ngo ube mu muhamagaro Imana yaguhamagariyemwo. Hari n'ibindi Imana yifuza ko ukora. Umuhamagaro ni ibintu Imana yifuza ko ukora, ni ibintu Imana ishaka ko ukora, niwo muhamagaro. Si ibyo ushaka gukora, si ibyo abantu bashaka ko ukora, ariko ni iby'Imana ishaka ko ukora, uwo niwo muhamagaro. Imana niyo itanga umuhamagaro, igatanga n'igikorwa. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyose ukora ukorera Imana ugikunze, ni ukuvuga ngo uwo ni umuhamagaro. Abantu benshi ntibashobora kumenya ko bahamagawe. Hari n'ababaza ati mbega twomenya ko twahamagawe gute? Ariko Imana igushyiramo inyota yo gukora icyo gikorwa. Hari igihe ushobora gusenga ukabona ibikorwa imbere yawe ukwiye gukora, ni ukuvuga ngo aho Imana biriko irakwishura. Hari n'aho ikwerekera mu nzozi, aho iyo ni inyishu y'Imana. Hari igihe umuntu abaho atazi icyo yahamagariwe gukora, umuntu akaba atazi ibyo Imana ishaka ko akora. Ariko icyo nokubarira wewe, ukwiye kubaho uzi icyo Imana yaguhamagariye gukora. Ntukwiye kubaho utazi icyo Imana yaguhamagariye gukora, kuko abenshi barapfa gukora batazi icyo Imana yabahamagariye. Rero kora uzi icyo Imana yaguhamagariye gukora, niho ugikora ugikunze. Nawe wohura n'ingorane uri mu cyo Imana yaguhamagariye gukora, ugikora witanze. Tugomba turabe ibintu bitatu umuntu akwiye kuraba ku bijyanye n'umuhamagaro. Icya mbere, utegerezwa kumenya ibyo Imana yaguhamagariye kugira ngo ukore. Utegerezwa kumenya ibyo Imana yaguhamagariye kugira ngo ukore. Icya kabiri, utegerezwa kumenya icyo Imana yaguhamagariye ku bikorwa kanaka, canke kubo ubikorera, canke kuho ubikorera. Icya gatatu, utegerezwa kumenya ko hari igihe cyashinzwe cyo gukoreramwo. Utegerezwa kumenya ko hari igihe cyashinzwe cyo gukoreramwo ibyo Imana yaguhamagariye gukora. Umviriza iki kintu si wewe wishingira igihe ukwiye gukora ibyo Imana yaguhamagariye. Iyo Imana ikubwiye gukora, ntuce ukora. Reka twifashishe iki gitabo cya Yona mu gice cya mbere n'icya gatatu. Turabona ko Imana yatumye Yona kugenda kuburira abantu b'i Ninewi, nawe akishingira ibindi, yanse kumvira umuhamagaro w'Imana. Yaciye yiyumvira guhunga Imana. Mbega no kubera iki yiyumviye guhunga Imana? Icyatumye yiyumvira guhunga Imana nuko yari afise icyo bapfa n'ab'i Ninewi. Rero bigumye byoroshe iyo wahamagawe n'Imana, uguma muri uwo muhamagaro kandi utegerezwa gukora bigumye byoroshe. Imana yamutumye, niyo yari kumuja imbere ikamurongora. Reka rero umuhamagaro tuwucemwo ibice bibiri. Hari ibyo Imana iguhamagarira gukora bikazobandanya,
hakaba n'ibyo Imana iguhamagarira gukora mu kanya gato bikaba birangiye. Mu buzima bwawe ukwiye kumenya ko hari ibyo Imana yaguhamagariye gukora. Ukwiye kumenya aho Imana yaguhamagariye gukora. Asubira mu iri jambo, ukwiye kumenya ibyo Imana yaguhamagariye gukora. Icya kabiri, ukwiye kumenya ibyo Imana yaguhamagariye cyangwa aho Imana yaguhamagariye. Mbega wewe uriko urakorera Imana uyu munsi, Imana yaguhamagariye gukora iki? Imana yaguhamagariye gukorera hehe? Ni ikibazo cawe. Mu Byakozwe n'Intumwa 16, Pawulo yahamagariwe kuja kuburira abantu i Makedoniya, kandi yarumviye Imana aragenda. Yeremiya yarahamagariwe igikorwa, kandi igihe Yeremiya yarahamagarwa byari bikomeye, hari mu bihe byari bikomeye. Ba Yesaya barahamagawe, bahamagarirwa kuvugishwa n'Imana, kandi ibyo bikorwa babikoranye n'ubwizigirwa, babikoreye mu bwizigirwa, kandi Imana yakomeje kubana nabo, yakomeje kubazigama. Nshuti yanje, mugenzi wanje, mbega uhamagarirwa gukora iki? Mbega mu gikorwa cy'uburirimbyi ugikora gute? Ugikorera mu muhamagaro, mu gikorwa cyo kuvuga ubutumwa, mbega uragikora wumva ari umuhamagaro wawe? Mu gikorwa Imana yaguhamagariye icyo ari cyo cyose, cyaba icyo gusenga, mbega uragikora wumva mu mutima ubikunze? Nuvuge icyo wungutse mu gikorwa Imana yaguhamagariye. Ntitupfa gukora gusa tutabona inyungu irimwo, cyane cyane inyungu yo mu buryo bw'impwemu, inyungu y'ibikorwa Imana yashize imbere yacu. Rero iyo umuntu akoreye Imana mu muhamagaro, aronka umugisha. Iyo umuntu akoreye Imana mu muhamagaro, ntiyicuza. Korera Imana kugira ngo uzoronke impembo y'ibyo wakoreye. Imana ibahezagire. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana ikora ibitangaza. Turagushimiye ko uri Imana yumva kandi uri Imana yishura. Hezagiro wese ariko arumviriza ijambo ryawe, ndamusengeye kugira ngo Mwami umwese umutahuze umuhamagaro wiwe, umwese mu gikorwa yahamagariwe umwe wikorana umwete, mu izina rya Yesu Kristo, byo koroha byo komera, umwe gukorana umwete. Urakoze Mwami, urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo niho tubisavye, amen. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel.